umuntu bisanzwe ukoresheje telefone ngendanwa hamwe no kurungika amahera kuri telefone nyene, ivyo vyose ni hafi ya ntavyo mu banyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera. Abo banyagihugu bo muri iyo ntara bidoga bavuga ko ivyo biva ku kwikwega kw'imihora bakoresha ivyama bibashira mu matati n'inshuti zabo nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Muri Butanyerera mu vyo guhanahana amahera dukoresheje amatelefone duhura n'ingorane zirezire ku mvo z'amarezo n'amakonegisiyo ku rubuga rwa internet. Nko mu gihugu hagati duhura n'ingorane z'uko usanga tubura amarezo, karungikira amahera nk'umuntu kandi ubona ko rezo zirimwo, ariko ugaca usanga uwo muntu amahera ntaramushikira kandi yamaze kuvamwo no mu bubiko bwiwawe, telefone yerekana ko yarungitse. Ugaca usanga muriko murashwana n'umuntu kandi ubona ko amafaranga yagiye. Nk'umuntu yandondeye ambwira ko kuva kare yamyandondera yambuze kandi mbona ko telefone irimwo amarezo. Abanyagihugu bo muri Butanyerera basaba abayobozi b'imihora yo guhanahana amakuru nka Lumitel na Econet ikora hakoreshejwe cane telefone ngendanwa kuvira hasi ico kibazo bakagitorera inyishu. Izamura mukatuvugira mu babijejwe bakabongera bakabihinyanyura ku buryo konegisi yahuri hose usanga zinyaruka, urungitse nk'udufaranga uturungikiye nk'umuntu usanga bivyihuta mutarinze kubishwana umuntu ugasanga amahera ntiyashikiriye, ugasanga muriko murabipfa n'uwo muntu yayaguhaye ngo je naguhaye amahera ndungikira umuntu aramushikira baramu bubiko ugaca usanga ntayariko. Iza rero bashaka muze murabitubwirira aba bantu bajejwe ivy'itumatumanako barabe kuntu boza barahinyanyura aho bitariko biragenda neza aha mu misozi hagati mu gihugu, mu bisagara usanga harimo n'agaheyiheyi. Tubibutse ko mu misi mike iheze iyo ngorane yo kwikwega k'ubuhinga ngurukana bumenyi bugizwe na internet yari yidogewe kandi n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura muri komine Cibitoke, ariko gushika ubu ayo mashirahamwe nta na kimwe aribwiriza gukora mu buryo bugaragara kuri iyo ngorane.